Mu gihe turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi, ishirahamwe WASILI ryatunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'icenda ntwarante umwaka wa 2022 ngo ni mu ntumbero yo guhamagarira abakenyezi mu gukora na cane kugira ngo bashobore kumenya kwitunganiriza kazoza. Ibyo nivyashikirijwe na Raisa Nahayo aserukira iryo shirahamwe. WASILI ikaba ari ishirahamwe rimaze imyaka 2 irenga ritanguye rikaba ryatangujwe n'umukenyezi, tukaba dukoresha abakenyezi ahanini, tukaba turi mu mashirahamwe agerageza ariko arahwanya ubukene, ariko araha akazi abarundi barenga 80. WASILI ikaba ari ishirahamwe rikoresha ubuhinga bwa none, rije riha uburenganzira, rije riduza rishira mu kibanza cyo hejuru igisagara cyacu cya Bujumbura, ko nitwe twari dusigaye inyuma muri aka karere kw'isi yose. Abantu bariyunguruza mu buhinga bwa none bakoresheje internet, donc amadetese cyo bituma hariho za wibere na hehe. Urumva WASILI ije guha Bujumbura ako karusho ko gushobora kwiyunguruza mu kwezi kw'iwacu, mu kwezi kwahariwe ukwishira no kwizana k'umukenyezi. Nico gituma bavuze tuti ni byiza yuko dukora iyi conference muri uwo mwanya, kuko tugizwe ahanini n'abakenyezi. Jewe ndi umukenyezi, hanyuma tukaba dushaka guhimiriza abakenyezi bose, kuko ni benshi ngaho mu gisagara ca Bujumbura bafise akaduga atakazi bafise, bashobora kuba batakigafise canke akazi bafise canke bafise n'umwanya kugira ngo bashobore kwiyungunganya, bashobore kugira ico bakoze, hanyuma bateze imbere imiryango yabo, biteze imbere kugira ngo bakore. Muri WASILI ngo baje nk'inyishu kubiyunguruza na cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu kwiyunguruza bakoresheje ubuhinga bwa WASILI, bagakoresha telefone zabo. Ikindi ngo baje nk'inyishu kubahora biyunguruza bakoresheje amakinga, amamoto n'amatukutuku ibiriko birahagarikwa. WASILI nkuko nababwiye twiyumviye gutegura conference de presse mu kwezi kw'abakenyezi, ico gituma twaribereye ugasanga ndashika. Hanyuma ikintu novuga nkunganira muri bushasha nuko WASILI izoca ishobora kuba akaryo ko gufasha abo bantu bahora basanzwe biyunguruza n'ubwo buryo bakuyeho, ushobora kwiyunguruza na WASILI. Yego bizoshoboka. Rero nkaba n'abahimirije abantu gufata WASILI ari batatu ari bane, hanyuma bagafata ubuduga kugira ngo dushobore gufashanya twese, kuko déplacement yaba ikenewe, umuntu yaba akeneye kwiyunguruza igihe cyose. Twabamenyesha ko iryo shirahamwe rya WASILI rigiye gukorana n'umunyabugenegene atwenza abantu Mutima Comedie kugira ngo abafashe kumenyekanisha ivy'iryo shirahamwe.